iwanje ndakuvyaye aravuga ngo niwe wamfiri cyo za histoire z'aba jeune uza umuntu akubwiye ngo naragupfiri nuriga muze mubire kushobora gukubitwa ngaho nyene n'ingwara ugafangaho kubera do wishize mu kibanza cha Yesu kabwira umukobwa ngo nilikufa juu yako nilisha kufa barakuganduze ko reka oya mugana umugira naba kuye ko yagupfiriye umubwira ati mubaye babiri ku musaraba wahe ashobora kuba hari ya burunga cyangwa buhumuza yagupfiriye he nico bita mu bajene ama frappe ngo muita ama frappe kandi n'abakobwa twace tuvyemera ari Yesu ko naragupfiriye vya vrai kandi rero birasaza nukuri sina umunga akubwira ngo naragupfiriye uramaze kubona mbega oya hari gihe twitwaza ngo ni aje ngo none we Vera umugabo wawe mwahuye gute uraho nyene reka no kumunyibuza ndababwiza ukuri usongo naragupfiriye uwadupfiriye twamubonye kandi mwari mubizi it's just a kind reminder then nivyo baguhevye bayita ni break ngo abaye break bagize break birababaza mugabo cuza twigire muri breakfast simpakanye ko hagati yanyu harimo abuzuranye ibikomere vyinshi bumva boruhukira kuri bande basi ubwa mbere turuhukira kuri Yesu Matthieu 11:28-29 muze mwese kuri je abarushe n'abaremerewe Abaheburayo ikigabane ca 4 Hébreux chapitre 4 verset 12 haravuga kuno kuko ijambo ry'Imana ari rizima rifise ubukuba rifise ubugi buruta ubw'inkota zose rikinjira naho ritanya ubugingo n'impemu rigatanya ingingo n'umusokoro risuzuma ivy'umutima wiyumvira ukagabira 13 kandi imbere yayo nta caremwe gihishijwe ariko vyose vyambaye ubusa biragaragara imbere y'inyonga zizotubaza ivyo twakoze. Imana ishimwe cyane. Aha muri iki cigwa ikintu nyamukuru tugomba kuvuga ko niki turabona hano ko handitse kugira habe transformation nuko ikintu kiba cyabanje kuba formé hama kikaba déformé par après hakaba hiki transformation. Muri iyi formé turafata ko ari lors de la création créer. Dieu forma l'homme, Imana irema umuntu n'ibindi bikurikira déformé kandi ngo igihe Imana irema umuntu yamushizemo iki ngo zowe impemu y'ubugingo kuko ngo ryari ivu mugaye Imana imaze kumubumba ngo ishimuhumekeramwo impemu y'ubugingo umuntu acaba ufise ubugingo kandi l'œuvre de Dieu est toujours parfaite ariko ntivyahereye aho. Romains 6:23 hacha tubwira ngo bose bakoze ivyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana ariko tutaranashika no muri Nouveau Testament turabona ngene Adamu na Eva ngo buri kagoroba Imana yarabagendera ngo hari ubusabane une communion permanente ariko umugwanizi nawe ngo ntiyicaye. Bible tubwira ngo il rôde ngo meze comme un lion igumi roda irondera uwigiriki uwirotsa jusqu'à ce niveau l'œuvre était parfaite. Ariko avec l'introduction du péché, avec icaha caje, avec igikorwa c'umubi c'umugwanizi ariwe gisuma umuntu yaciye abiki déformé. Donc wari forme parfaite mga yaciye abaho déformation. Apana malformation kuba déformé. Malformation au forme bikirimwo ngira kanuka gahindukira ni déformé complètement. Umugwanizi abara déformé umva ni créer l'œuvre est parfaite muganga kubera le péché umuntu yari formé neza aba déformé. Le salaire du péché c'est la mort. Bisigura ngo umuntu yaragize iki yabaye utandukanye n'Imana vyazanywe n'umugwanizi le diable
rero kuva muri etape yo kuba formé uri œuvre parfaite hakaza kuba déformé ngo Imana kubw'urukundo rwayo avant que dushika no mwisezerano rishasha nonga turabona ko ngo baciye babona ko bagenda amenya bagenda gusa ariko Imana muri gwa rukundo rwayo tukiri muri ancien testament ngo ikigikoko ibakorera udusato kugira bambare ntibagenda amenya hajya irafise ico bisobanura bari bwa mbere bari buzuye ubwiza bw'Imana baratandukanye nabwo ubu rero Imana ibakorera akantu ko kwambara kubw'urukundo rw'Imana mugabo umva ko abaye kwambara mugabo nta bugingo rero uvuye muri formé déformé Jean 3:16 kuko urukundo Imana yakunze abari misi ariko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege ngumwizera wese ntazopferube ariko ahabwa ubugingo budashira ubwo bugingo bubonerwa muri Kristo Yesu niyo habayeho racheté havuga ngo byose racheté vyavuye mu kintu citwa la croix uku kuba racheté pas racheté wumviki racheté nuko premièrement tu as acheté quelque chose ndashobora kuja kugura ikintu kitirirwa Verra mva nicanje nakiguze nicanje mu nyuma akaca haza umuntu byaka kinyanganya kakinyiba kanana kirihi yari icanje kakinyiba nagenda kuri akavuga ati ninde yabonye ko je nakwivya ariko abantu murubahuka kweri agaharira akavuga ati oya dufate ikintu kizimvye kafate gatoya kiguze nka $1000 kavuga ati je ninde yabibonye icabona ko nagutwaye ikintu niki kweri ico kintu ndagikunda nzi n'umumaro waco akavuga ati je si $1000 gusa ake oya reka ni $3000 kuko mafise umugambi kuri ico kintu naringuze ndagifitiye intumbero ndemera nkariha même 3 fois ou 7 fois umva bwambe yari acheté bakikunyanganyije baraciba mbwa kubera ugikunda ugitonako uzi n'umugambi ugifitiye kizokubera un instrument d'honneur niki uremera ntabari acheté ikiba racheté abaratuhashese ivyo rero ni Verra baguze ikintu bakakimutware yacashese akakiracheta ariko ngo nimuraba urukundo rw'Imana ingena ari gwenshi Imana yo ntiyari yatuguze iyo nous appartenons à Dieu deux fois yo yese ikintu yaguze yaratwiremeye ngo waranyiremeye ndiho kubwawe we yaraturemye turamuhemukira tuja mu vyaha kandi yajya shaka none abakerubi bari mwijuru bo bagira ngo present worship ngo nta notion de temps ihari n'utu naho tuba turyamye tugwaye twabivuye twagize baguma bikubita hasi nukuri tutabeshanije ako twari dukenewe twari indispensable mu bwami bw'Imana nta na gatonya mugabo kubera urukundo rwayo iravuga ngo fuma ntanga umwana wanje w'ikinege agende kubahasheta niyo mpamvu tuvuga ngo yanguza amaraso ye arankunda bihambaye mwumva ko kantu ubarongere mu ndirimbo yabivuze neza yayindi ngo urubura bwanje ndakuvyaye rero mpiye munumwe wamusanga bacu baririmba ibintu nyene ukavuga ati bagira bamara ubutumwa none uca dusenga duheze nguru wanje ndakuvyaye aravuga ngo niwe wamfiri cyo za histoire z'aba jeune uza umuntu akubwiye ngo naragupfiri nuriga muze mubire ko ushaka gukubitwa ngaho nyene n'ingwara ugafanga kubera do wishize mu kibanza cha Yesu kabwira umukobwa ngo nilikufa juu yako nilisha kufa barakuganduze ko reka oya mugana umubwira naba kuye kuyagufiri umubwira ati mubaye babiri ku musaraba wahe ashobora kuba ari ya burunga cyangwa buhumuza yagufiriye he nico bita mu bajene n'amafrappe ngo muhita amafrappe kandi n'abakobwa twaca tuvyemera ari Yesu ko naragupfiriye vya vrai kandi rero birasaza nukuri sina umunga akubwira ngo naragupfiriye uramaze kubona mbega reka turi open uramaze kubona nk'ubu imvura iri kwiyagwanda hamagaye umwana wanje ndamubajije wibutse kwifuka arashobora kuzama uramviwe niki mbwara umuhunga guhamagaye wibutse kwifuka ubugira ngo ni wagufutse ariko sivyo ifoko tuvyiga mu majambo ari pratique uzosoye kuvuga ngo naragupfiriye uzumenye ko uyo muntu yashonje ifoko aja muri kantine agafungura n'inzara iravugisha umuntu nivyo
oya hari igihe twitwaza ngo ni aje ngo none we Vera umugabo wawe mwahuye gute uraho nyene reka no kumunyuza ndababwiza ukuri usongo naragupfiriye uwadupfiriye twamubonye kandi mwari mubizi it's just a kind reminder then nivyo baguhevye bayita ni break ngo habaye break bagize break birababaza mugabo cuza twigire muri breakfast oya birababaza tuko twiga turi mu bajene madame birababaje umunga guhevye ariho waruzeye ku buraro n'uburamuko mbege iswara y'uburaro n'uburamuko iva he uko kurinda tugukura he twebwe abajene ariko birababaza nivyo urumva ko moment s'écroule rero gifa you were the one I was loving to the moon and back iyo ni project aftermath abagize scientifique iyo ni today's English kuba literaire ariko sivyo kuko mushobora no kugumana kundana n'undi pembeni utabizi abakobwa dome murashobora kuza ngo umuhungu ukundana n'umukobwa bavuga ngo I got you ngo ndagufise reka uwo mukobwa arashobora kuba afise n'abandi batatu fournisseur compte 40 yani fournisseur nesi 40 ni 40 fournisseur ni 40 ndababwiye ivy'urukundo ntituvyase ariko hari urukundo pur inconditionnel éternel illimité ubwo rukundo bamye baruririmba nga ubwo rukundo ururimwo lova ubwo rukundo nukuri navuze abambwiye ubutumwa bwiza abandeza basubiriye je muravye ubu bukerebuzi iyo hataba gukizwa ubuje nabandi he ariko Imana ikirazishira amortisa kirabigira neza ndababwije ukuri la fois passée twarabonye simpakanye ko hagati yanyu harimo abuzuranye ibikomere vyinshi bumva boruhukira kuri bande basi ubwa mbere turuhukira kuri Yesu Matthieu 11:28-29 muze mwese kuri je abarushe n'abaremerewe okuvuze ngo Yesu ntaboneka ari mu gihugu ca kure nitumubona tuzi ko akoresha abantu nkuko na Satani yitiza abantu muzohore mwegera abarongoza abapastori ntaje munyegere nari sinzi gutanga affection nana uyu niyo yitanga by the way deja Yesu ayiguhaye aragukombla bien transformé Yesu yaratuguze twavuye formé déformé bisigura ngo ibi vyovyo vyari vyamaze kuba futu acakora bishasha kumusaraba wawe mwiza nihamaha ngayacunguriwe igorogota twavanye iminyago wironkeye mu maraso uri ntwari Yesu uri nyami wanesheje umwasi w'abantu abatware bo mwisi umwijima kugira iyi transformation uyumve uyakire muri wewe nyir'irya jambo twavuze ngo à ciel à la face découverte ngo niduhishije mu maso ngo ariko arakora igikorwa muri twebwe la croix œuvre en moi la croix œuvre en toi ni processus dufata ko bizorangira jusqu'à l'avènement de notre Seigneur aje kutujana we are in the process turi mu gikorwa cyo guhinduka